Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Bufaransa i Paris ahakomeje urubanza mu bujurire rw'umuganga w'umunyarwanda Sostene Munyemana wakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 24 ku byaha bya jenoside. Mu rubanza rw'uno munsi Sostene Munyemana asanzwe yitaba avuye mu gasho yaje imbere y'abaje kumviriza urwo rubanza wesheje amapingu nk'uko vyamye kuva urubanza rugitangura. Meanwhile in Burundi zambonera kure zacu ngo tumutangatange. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse, iyi video mu bisanzwe nayikoze mu ndwi iheze, iyo nabonye message ya mbere igenda kora rya short yavuye ba viral ntabishaka kubera yari magashabu kenshi. Hanyuma ndayikoze ndiyumvira kuyisohora ndezita cyane ndareka kubera imwo novuga inkuru zibabaje kandi sensitive ku bantu benshi, sinkuza gukora abantu mu nkovu. Ndabaza n'umuntu umwe kwanza ndamuhanuza arambwira ati nta kibazo kuramwe ikina kiri hanyuma ubisohore still ndavyihoza ni okapeyi navyo nosora. Ariko ubu mbonye iyindi message navuga ni come on, reka aba bantu umuntu azaraba yibutsa kumbure ko yaratwibagira n'ingoga kugira ngo bamenye kahise amateka cyangwa cy'abanyarwanda. Kumbure umuntu yareka akora ibintu agende yinyegeza, na cyane cyane ikintu canteye ubwoba muri iyi ntuze si ubwoba ikinya mu mugongo. Mu by'ukuri je nta bwoba mfise, nabaye mu bihe bihambaye cyane. Ubu novuga ko ndi muri paradizo, naho navuga ngo ntabwo uri muri paradizo, ngeranije naho nagiye ndaca mon frère, you don't know what you're talking about. Anywho, donc iyi email iyi comment ndayibonye no musi mu gatondo kandi iza comment kuri video imwe avuga ngo jewe gusa naho nabonye akara nibaza ko yabonye akaraka kumbura ubu yaronse akazi nimbonera kure yabonye akazi none umwanya wo kuja gukora ku kivi wagabanutse. Naho nabonye akaraka ngire ntangure kurondera Mr Semerera kuko ategezwa kuza aha himbere ya Cathedrale Jinamundi akadusigurira qui est diable qui yo avocate. Nibaza aho hantu avuga muri Cathedrale Regina Mundi sinzi ngira naho bafise icuniro je no sais pas. Burundi bya sinda nabuzi cyane je navuye nkiri muto niko novuga sort of. But anyway naza ko ari muri office zabo zaho bakorera amanyanga. Donc nibaza ko ari kumbure ibiro vya BCR cyangwa indi cuniro bakoze je no sais pas. Come on guys. Urabona n'icongereza kivango uyu mugabo n'umuntu munimbonera kure yize. Tumutangatange, tumutangatate. Nibaza ko icyo avuga tumutangatange nico kintu mvuze kiki ku muntu yabaye ahantu hari ubwicanyi. Umuntu wese yabaye ahantu hari ubwicanyi, na cyane cyane ndi kuvuga abarundi n'abanyarwanda tutumva n'ururimi rwacu. Ijambo ritera ikintu cy'ikinya mu mugongo wa mfete. Cyangwa umuntu yoba yararagiye impene inka ntizikubagana cyane, impene intama kujya kuntu mutangatanga impene mukayishira mu ikona cyangwa inkoko ngo muyifate uri urakira image y'ujye ukacu hashira umuntu n'ibintu biteye ubwoba cyane. Encore une fois ntabwo abinteye gusa ndi kuvuga ko abantu hari mu Burundi kuko ahanini no turiko turasemerera biteye ikinya sinuvuga gituma ibi bintu abantu bagoma bibaza ngo n'ubuhizi. Gusa namaze kumenya plaque y'ujya muduga agendesha. Okay. Bose navuga byinshi ibindi yaza ko harimo n'ubujinga plaque muduga uyimenye se bimaze iki plaque z'umuduga biroroshye kugenda kuyimenya n'indi so what. Ubu ndiko ntohoza ahakunda kunywesha igitoro encore une fois. Ivyo nta comment nagize comment muri iyi comment inyishu. Ayo syo ndacavuga ko enough is enough. Nanjye nashe mfata kuraka ko enough is enough. Abantu reka iyi video ndayisohore kugira ngo barabe ivyo abantu bagiye baratangatanga abandi nabo hageze ko batangatangwa mu busaza bwabo bitaboroheye cyane. Bashaka kubiraba ndiko ndavuga abantu bahoze bakora kuri leta ya Habyarimana. Ndazi ubu nkivuze ko batangwe kumera umushatsi ego barahari bariko batotezwa ariko
baberabera harimo n'umwe ahubwo n'ikiziga ciwe cyabuze aho bagihamba. Encore une fois ni video natekerejeho cyane murajya kwibona ko nayo 19 ko umunsi yo comment yasohoka ndayihoza kubera nagane akereka no kuza ndakora abantu mu nkovu ariko this the time reka abantu mu vyumve hanyuma kumbure bibahereso ushobora kugira ico yize. Voilà, you are warned. Ukaba ufise umutima uhuha ntuje kurabijya video. You are warned. Kandi harimo n'indi warning muri video nyene nkuko navuze akande ko ndakavuga yo introduction ndayishizemo ubu video yakozwe imbere. Voilà, ngiyo video. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi intera hamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Mumenye ko tuzatsinda inkotanyi. Nanjye ndemeza ko FPR ishobora gutegeka iki gihugu. Narimwe ndemeza ko FPR ishobora gutegeka u Rwanda. Nkurikije ko mwese mwashiritse ubwoba. Nkurikije ko musigaye mujya ku marondo akaje gutata mukagafata. Icyo nzibwiye gusa ni kimwe. Nuko inkotanyi iri mu Rwanda ubu ngubu guhera uyu munsi mbivugiye ahangaha itazashyira imbunda hasi ngo ishyire amaboko hejuru ivuye ko intambara irangije yayo itazasubira i Bugande. Hello guys, mbaye ndasaba imbabazi iyi video ndakoze nshavuye cyane en fait ndikugerageza kwinanda ngo ntwenge ndashavuye icyo ushobora kubyumva. Ibintu by'ubundi je birambaza cyane. Turi ngaha turiko dusemera ngo abantu bahinduke ibintu bimere neza ariko muri iyi minsi ibiri iheze sinzi ko bahawe intege nuko ngo bafashe Rabin bakaca bumva ngo twese tugomba guceceka ariko haza abantu bamenasa bakamera nk'abadoxinga. Sinzi doxing ko mu bantu basi mu cyumva. Mfise a strong message kuri abo bantu. Message mpora ngenda ndiyumvira nka jewe cyangwa avuga n'umuntu kuri telefone mugana hakwishaka kuri internet kubera nzi ari very sensitive. Ubwo nashaka gusaba abantu badafise umutima ukomeye na cyane cyane okay bagende baruhuke. Iyi video ija kuba strongly worded, ija kuba strong. Ntanguye ntwenga mugabo ndazi yuko agashabuka aja kwibiringa apo ukonsoma. Message imwe nayifuse sinkibuka nuko yavuga mugabe ijubu nyene ivuga ngo vuga make Mr. avuga izina. Kimwe je sinashatse kwihisha, nshaka kwihisha na guhisha visage icyo nkarihindura. Hariho technology ishobora guhindura sina technology easy nama video editing mesh icyo ryabashaka kurihindura très simple. Ivyo sivyo nashatse gukora, nashatse guseruka kubera nawe ndiko ndavuga ngo nzoja kwica. Aje rero ngo yumva aho yahize zina narivanye umuvugizi ntakorwako. Sinzi icyo ashatse kuvuga. Sha mbe ngo ntaco wibagiriye mu Burundi. Eka jewe ntacyo nibagiriye mu Burundi amusetene nta nivyo nari kwibagirirayo, ntacyo nibagirireyo. Go pound some sand. Uzobaze abanyamerika bamaze imisi baza ku mapingu. I don't care. Aho nta barundi bari ku mapingu, nta barundi bari mu gasho, nta barundi bashonje bari kwibarabara, nta barundi barabo batawe mu nzuzi, nta barundi bari ko baricwa. Umunyamerika yaje ku mapingu, what do you want me to do? Kira none nta munyamerika aza ku mapingu. Umunyamerika bamusha mu mapingu bamujana mu wundi gushika ku marike. Uwaje mu Burundi yari umurundi. Nta abanyamerika bazana mu mapingu bazana mu Burundi gukora yiki. Nta munyamerika n'umwe ava muri Amerika aza ku ipingu. Go pound some more sand. Hanyuma acarakomeza ku mapingu tukabakira hano ku kibuga bashikiramwo no kuvuga iki bagashikiramwo. Wewe umuntu aje ahungutse aca gashikiramwo ico guca numva ko capfuye ariyo mpamvu tukivuma. Matsa kubakira mukabapore ni buri kuravuga bajya abantu Trump ariko arikana kwera bara aba irregulier. Je ntabwo ndumu irregulier. I'm not an illegal migrant. Kandi twe ntabwo dutwagwa na Trump.
ivyo bivuga ngo uko wabibonye mu Burundi uca ubibona muri Amerika uca ubibona no ngahandi, forget about that. Ivyo vyo kumenasa weho ejo nuzoca ukawahunga, ejo nuzopfa ukicwa, ejo nuzopfa ugapfungwa, uruta Guillaume Bunyoni, uruta Bertin, uruta Sepa, bajya abakonse ba perezida bapfunzwe, ubarushiki we wa muntu utazi no kwandika ikirundi, aho wagereye muri avuga homba uvuye South Africa, uko siko wandika South Africa, you idiot. Wari umuntu w'umu iretre udashobora kwandika South, ikintu as easy umwana w'iwanje w'imyaka 2 yandika, uraja kumenasa abantu urinde. Who the heck are you? None ngubu wigize umu avoka ariko te idiot, uko bikoresha ikirundi w'abanyepolitike bapinga leta. Je nta bintu mpinga leta ndayipinga kwiki. Abanyapolitike ndiko ndavugira ni bande? Cyo ndiko ndavuga ko yagashavu kiwanje, kandi ushobora kukamara ngo nuko nteye ubwoba, ahubwo utera ubwoba jewe niko ntera amavubi. So stop this dude, stop this, it's not gonna work. Narabivuze byerekana kuri stupid, kuri illiterate, kuri thug, ndaja kubishikako. Muga muhumure, aya account ni babantu bibirofa abakreye ubunyene, kuko nagiye ndaraba nsanga uyu muntu yite ngo ni Grani Muvayo Nyaku, navuze ko mavanukana. Okay, urabona ko mind your business. Yes, mind your damn business. I like this description. Mind your damn business. Okay? Mugabona ko yatanguye ryari September 19, 2025. Ubu turiko turavugana na masaha make, na masaha yo mu Burundi, kumbura shobora kuja go community, nshobora kuja kurondera neza yo account yaba create nibiki ndabishatse, mugabo nta mwanya mfise process video, cyuko I will report you stupid man. Kendo kiyindi channel ko iyindi channel ko iraja gupfa, iyindi user ko kiza kufa, ibyo bita death threats ntizemewe mu bantu bari civilize. Ivyo ni ibintu vyo hiyo iwanyu mwishamba, in death threats ntabwo yemewe. So you gonna creating in the account ugaruke, kandi izi message sending ziba bloke, YouTube iraziconstata iraziblockinga, indi kondasoma ni wowe nyene uyibona. Okay, ubu rero nagomba ntange message ku bantu mwese mukoresha itwerabwoba, mvuga ngo muzokwica abantu nta muntu abica ngo abamare. And the strong message now is coming. Ndakwinginze na cyane uri nk'umunyarwanda, vyiza nuko genda ugakora gakofi ukazoza kugaraba iyindi video. Ngiye kuvuga iminota 10 ibabaje cyane. Uti uherahe? Nja guhera kuri Agathe Habyarimana. Agathe Habyarimana ni umuntu yahoze ari first lady, première dame, first lady w'u Rwanda. First lady mwazi babayeho neza mu abantu, hari umuntu arushije first lady kuba neho neza, aruta na president. Kweka first lady ijya stress ya president we ntimuraba. First lady keshi ni wakuze kudeta, first lady ntawe bamwica bica president. Donc first lady abakomeye cyane. Uyu mu first lady as it happens afise imyaka 82. Je mfise imyaka 82, Imana yampezagira, nifuza ko nabandi hantu nko kuri plage. Give me 1 second. Nifuza ko nabandi hantu kuri plage, canke kuri balcony, kuri porch, with a little bottle of wine. Nabuzukuru ariko baratamba aha iruhande yanje, nzandanywa gake akaguna se mu kirere. That's my dream life. Ubu nibwo buzima nifuza ningeza imyaka n'Imana yampezagira, izi mbonaragura ntizimese ngakwiza imyaka 82. This is me sitting on a plage, on a beach,
a bottle of wine or some other nice beverage. But in contrast, look at this, guys. Uca umbwira ko ibi ari byo mushaka mu karere kanyu. Mu Bufaransa bahagaritse gukurikirana Agathe Habyarimana, abareze ngo baratangaye. Ni ukuvuga mu myaka non seulement n'umuveuve, mais aussi imyaka 82 ariko aragira n'akabando aja kuburana imanza zitagira iyo zija n'iyo ziva. Wow, zifise iyo zija n'iyo ziva kubera iki ivyaha vyakore mu Rwanda. Ibi nivyo mwipfuza ba mama banyu bamaze gukora imyaka 20 n'ingahe bazoba bariko bajamo. Ibi nivyo mwipfuza. Abandi ba first ladies baraturiye, Jill Biden baraturiye. Urumva? Michelle Obama ubariruhukiye arantu yicaye neza guwe neza. Ivyo mwe nimubishaka mushaka kwa muri ibi umukecuru yirirwa araberabera yahoze ari first lady. Hanyuma wowe umenasa uyu mukecuru wa murushiki warukomeye kumusumvya. The answer is no. It's no kero debi. Ugiye kundi page urabona uyu Sostene Munyemana yahamwe n'ivyaha vya genocide yari mu rubanza rw'iyungururizo rwatanguye muri Paris. Nguyu uwundi musaza Dr Muzima hari hageze yuko sinzi imyaka afise, hari hageze ko nawe aruhuka akaja kuri plage. Guys, genda binginze umuntu afite udufaranga dukeyi utwo SNL guha uzogenda uvisite Thailand, uvisite Philippines, uze kuri plage Boracay, uje kuri Santosa Island muri sepa muri Singapore, ugende Da Nang kuri plage muri Vietnam, urabe ukuntu abantu bava mu bihugu bizima bashaje baba baruhutse. Mugabo namwe mu myaka nk'iyi muracabundabunda mu makoti n'amapingo ku maboko. Ibi nivyo mushaka? Aba bantu ntibari bakomeye. Uyu ntiyari mu docteur, sinzi nongere ko ari we bita the butcher, sindabizi. Ibi nivyo mushaka ubuzima bwanyu ko buzomera uko muzoba muri ko murasaza. Bantu b'Imana je nababwi no munsi sindababarira iki kintu nari hanganya kukivuga, mugabo it's time ndakibabwira ko nakibabwiye nta wundi azokibabwira. Ibi nivyo mushaka pour votre génération. Icyo nagomba kubwira aba wari kubara ba 1993 na 2019 bariko baribamura nkuko kuwanyu. Uvuze ngo nari mu kazu turakwica, turagupfunga, turagiye kuba bwa bunyenzi, tuvuye kubuhumbahumba hariya mu Ruhengeri. Narankuze naravyumva, nafite imyaka kumbure 16 10 gushika 18. J'étais au courant. Uburangene bari kuberabera. Is that what you want? Okay. On continue. Prothèse zigira nyirazo, of course. Yagirijwe genocide, umuryango wiwe wankiwe n'igisagara ca Orléans kuhashingurwa. Here is another guy ngo prothèse zigira nyirazo ngo bamwita ngo ni Z. Yafiriye wanashaka, yafiriye muri Niger. Muzobaza aba bantu je nabumvise kuri BBC. N'abanyarwanda babuze igihugu kibakira. Hanyuma Niger ikigira ati nimubaza tubafunge hano iwacu icamaso. Navuze kuri BBC. Donc ngacana gifungisha icamaso. Ubu iri pareko yari mu vyara canke benda hamwe canke muramu wa Habyarimana. I don't even care. Mugabo agafira ahantu afunze icamaso. Akabura baje kumuhamba umuvyiba bati reka n'umuvyiba ntimuhamba ngaha. Ubwo no mu kuzimu ntawe uzi ko izomwakira, no kwa shetani ntawe uzi ko izomwakira.
donke umuvyimba wawe ikintu twari tuzi ko aricyo kintu ca mbere abantu bavuga ati hafaho muhamvye reka da ntabwo mufaho muhamvye bari kuwuteraterana nk'agatu k'uburozi. Is this what you want? Bon ndazi hamaze avuga ngo bari babaye akite n'ibiki ça c'est même grave, ça c'est plus grave kuko ça veut dire que we nubwo wowe utari kurica abo ariko arica ivyaha vyabo bishobora kuzokwagira ari no mpamvu ugomba gusemerera kugira ngo ivyaha ntibikogwe kuko ivyo vyaha bikozwe nubwo utabikoze nawe bishobora kukwagira a suppose que izo argument arizo kuko je navyo nzizo umucamanza mugabo n'ababaye akite bapfa baberabera pour dire que nuvuga ko ari nka crime par contact cyangwa par c'est pas proximity. Ibi nivyo mushaka mu abantu b'Imana aho uzopfa n'isi ikanka kuguhamba. Here is another one. Serafine Twahirwa yari yakatiwe gufungwa burundu ku vyaha vya genocide yapfuye mu myaka 66 66 wakate gufungwa burundu. Nakubwiye encore 66 mu bihugu vyinshi ni retirement age abantu aca tekera utubegi twiwe akavuga ati bo c'est fini akazi bampejeje ndagiye kuruhuka ndagiye ku Portugal muri Ireland sepa ndagiye Borneo ndagiye South America. This is the time reka nkore relaxing gatoyi. Ariko mwebwe mushaka kuguma mwicana mushaka kuguma uzopfa muja mu bintu vy'imanza mupfira ku mapingu mupfira mu maprison mupfira mu busho. Is this what you do want for your country, for your future? Nibi koko mushaka nibi ese wari papa wawe wumwi urupfu ogwishimira papa yapfuye ashaje twari dukenye ariko yapfuye urupfu ruzima turamuhamba n'iteka turaganduka imva yiwe it's resting in peace. Imva z'aba bantu ziri gukoma induru mu kuzimu. On continue encore uyu twamuvuze ko ariko nako yapfuye ari muri Niger. Umuntu yarakomeye mu kazu apfira ahantu mu gahinga kanyaganande mu gihugu atari iciwe atarafise n'ubwene gihugu burya twe mufa kutuvuga omwe urafise ubwene gihugu kandi ntabwo ugenda ukebaguzwa ko abantu bagenda bakebaguzwa. Is that what you want? Here ubundi urukandi nibaza ko rukinashushe je no sais pas. Okay, hari mu kwicumi ku mwaka ntabwo ari kera. Dr Eugene Rwamucyo yahamijwe uruhare muri genocide akatirwa gufungwa imyaka 27 cyangwa 27 genocide ingene banabivuga. None uyu muzehe imyaka 27 azovayo ryari azovayo amaziki urumva nawe agiye kurwayo niyo retirement yiwe n'umunyororo. Ivyo nivyo mushaka ko mukorera retirement yanyu mu gasho mu munyororo mu ishamba muri Congo mu kibira. Is that how you wanna end your lives? You tell me. Encore wewe ushobora kuvuga ngo bararengana. It does not matter. What matters ibara ryaraguye mu gihugu amaraso arasesekara ashwiragira mu bantu benshi ahubwo harabo yatarukiye ko ariko ntawe ashobora kugutarukira ko aharivumwe bose rirabahitana. Ivyo muvyumvirize iyo tuko tusemerera no kuvuga uti nyabona sukamwo mabisi. Nivyo turiko durakora mugabo namwe ngo turabamesa utumesa nkande uzotumara ryari. French city refuses a burial of Agathe Habyarimana's brothers Mr. Z. Reka ntushobora no guhambwa hano. No. Ubwo burozi busubiza iyo mwabuvanye. Imagine. But in any case guys, jewe ndi kubabwira iyo turiko turavuga jewe sinshaka ko mama wanje yopfa aberabera nubwo atari first lady. Ushaka mama wawe azopfa aberabera. Zenshi shaka ko papa wanje yogirira retirement mu buhungiro mu gasho. Ushaka uzokora retirement mu gasho.
jewe sishaka yuko umuvyimba wanje bazogenda barawuteraterana nk'agatu k'uburozi ushaka hazobore n'ahantu baguhamba. Is that what you want? Is that the future you want for your own damn people? Nico mushaka. Bon, niba ico mushaka nimuze munyice, nimuze. Ariko nimba mushaka kuzosaza neza nk'abandi nk'ayandi moko ari civilize, ubwo bwicanyi, iryo terabwoba, ako gahotoro mubihagarike. Mutabihagarikise, I swear it's not gonna end well, not at all. Jewe ndikinze, je veux le répéter. Ndazi birakushavuja, ndazi birakugirisha umujinya, ndazi ko utashobora kunshikira birakurakaza. You cannot silence me. Nishobora kunchechekesha na desite kuvuga, kandi nzohagarika aruko mpagaritse. Mvuze nti ndahagaritse, nshatse guhagarika. Iyi cyaho ndayitanguye haheze amezi atarenze 6. Mfise impamvu nayitanguye. Aha ndamaze imyaka 15 ntaco nabwavuge. Ariko navuze nti enough is enough and I'm talking. Okay.